nakubwiye yuko wari gusoroma nkiyoze nk'iki umva nabanje kuza kubwiriza wa mwana aje kuvoma none rirenga tutariye kabagize nabi yemwe sinagize nabi uraraba kuri none ngo kuza gusubirayo ntumva ko ari ikindi gikorwa uzoba uri kurakora none ubwo nijyambere jewe nipangira ibikorwa kandi ugasanga vyagenze neza erega niyo twomaze kwimise erega ariyo turi yemwe ntirara mu gahinga ndaremye Vanessa muture reka kirinde kikunanira aho wagiriye jewe nakurungitse ngo mu minota 5 ube wamaze gushika Vanessa none raba harakeye hari abantu benshi wa bevane ninde yaguhesho kibi nawe bisi ubwo uri n'umutima none ushatse kuvuga yuko umwana atagororwa akiri muto none umwana w'iwanje urashobora gufata uruntu ngo genda uruvome mw'amazi erega isoni sinarumuhaye ndamwanka wona jewe n'umwana w'iwanje Vane je nk'ubuje no gukubita kubera iki wa mugamba urukira ugatwara uruntu rungana gutya Vane ni jambere y'ibito yitwaraga mwana ahubwo gusa nuko watevye hari abantu benshi kandi muze musubire nimba nuko wari wasize so wari ngaho wari washatse ko barande Vane umbe ndakubwire ndakwereke mbisa ndakwereke hariho akabido gatoya yoshobora kuja kuvomamwo urakabona urabona uzohora utwara muraka gusa washaka amazi agwiriye kugira turonge iyo myumba nta amazi agwiriye nta gufata uwo mwana ngana gutya ukamuhereza uruntu uheje kumbarira ngo iyo nkiri kiraboroga none nta bwatsi keneye none ubwatsi bukeneye muri aya mazi tureke kumarira ku mwonga tukumye duharira jeno ya sese uyu mwana ruwa twese sindi mukase namutumye nkuko vyahora Vane ntazosubire kuguha iki kibido ngo wemere uravyumvise ukazosubira kujana iki kibido mu mwonga zose ndagukubita mbona nyina aramwanga ngumukene na nyina aramwanga wabyumvise tamaneza bana none mwatembereye mvereye nakubye ntisubiye kumuhera rya kangaha maze umwana wa matu wasaruje aha ni wanyu nakubwira kugitoto kumana none aha ni wanyu aje byohinduka n'ibitazi byohinduka aha ni wanyu aha ni wanyu aha ni wanyu rero umunyekanga je aha ni wanyu wewe aha ni wanyu yego basikini none watwara izi zibiri reka oya reka ntwari zo zibiri oya kandi wowe urashisha yemwe sabwe muduhe amahoro mucivyu buke araciye umugani ngo akatariwe n'imbeba amahoro mwivyu yego nukuri uyu we ni bikigamo aka ni kagahereretse kanje yego kamwe kitwa bushwirima kitwa bushwirima akira ubona atabaye ikigabo yagiye arakana none agana gutyo kama wandi bari iyo mutazanana ntawe wo mumenye nawo murasa muri ivyo urareba yego turabona uko impeshi murayirembeye ni turembe
Mwe wigira kuri ako kantu impeshi muyikora gute oyaye ariko avuga ivy'impeshi Yego. izi saha ihagatebe ingenshi nza ninde twicara ko ngaha izi saha ubona twari kuba tukiri kure bakwereka wicara bushwirima atura naruhana rindushe aho urugendo n'ukuri twarushe erega mwe twari agira twaragira yomanya yego urabizi je ndabaza imisi yari haciye ntiyari mike ivyo n'ukuri hanyuma rero bushwirima aho urahabonye sinahabonye aba n'abahungu ba murumunanje wumva tuca twitwa bakuru bawe nawe muravukana cyo gituma namuzanye ngo mubone gari wagiye ukiri muto yo mutazana nawe wahamenye nawe yomenye nawe yomenye ndamubaza jeho inzira narinda yose narinzi twara jeho narinda hazi nitwarinze kubaza rega harahindutse hano iyo utahaheruka hategerezwa guhinduka hakimeze nk'uko hari hameze kera hanyuma ntibyashoboka nabwe muze musimbe muze kuturamutsa hariya jewe baza ko nyigaruka kuza ko bino sinigaruka kuza ko bino kwe agahanga kanje nzokabika hariya hariya wabonye hasumba ine oya sico kimwe n'iyindi ino mwebwe aha muba ntugire ngo biroroshe ibi bitoki byanyu byonyene oya biraboneka na bushwirima ingene yagiye angana bushwirima yagiye ari muto cyane ivyongora kwimuka bizoba byo bago vyongora kwimuka n'ukuri none jewe sinimutse simbayeho yego hama rero bushwirima hahandi twamye urahazi batuma nkaza kukugora uraza kuhibuka cugenda rero turaje turagusanze ntagenda bararuhuka turasubira nuko turi kumwe sawa reka nuko murinda gusezera niko bimeze hama rero nagomba rero ko tuza kuba turaganirira ahantu hatekanye tuza kuvugira byose nitwaronka n'akantu sindabizi oya nta ngorane yego ngira ngo rero kwitegura tukagenda cyane ntabwo henge mbanze ninzizize intebe nshige ndajinjije agenda gufasha twariyo we sino Pisi. Pisi. mbega shanda kumva Nibiki. reka mwana wa mama saa yo kuyagira abakobwa aho ubona wa mwana wanje Vanessa umwe nyene wahoruza bangutse mu bandi bana hirya yaje namujyamitse hamwe n'abandi bana mu cumba turyama twese dukwiye twazindutse dusanga hari impene hari kiziriko Vanessa umbarire mwana wa mama je uwo mwana imisi 3 yose iyo ndamuronderera None ubwo ntiyo bari mu babanyi. emwe nande aha ndiko ndata umutwe ndagiye kwa bayinasenge kwa banyinabo nze kuraba ninahebura Mve rero Nakunda. ndakubarire. Uwo mwana mumurangishe mu radio. Noneho mu maradiyo mubimenyesha makuru. Nukuri kose nta yindi mfashanyo noguha. Nukuri kose. namwe ze muratubarira abagenzi badufasha akagenda ari mwijoro. oya nukuri je uwo mwana sinoguhiyambu twazindutse dusanga hari impene hari kiziriko Yararyamye. yaryamye kimwe n'abandi nabagaburiye bose bakwiye buke mu gitondo dusanga nta wuhari aha ndeka ngende aha sindi umuntu umwana wa mama mwana wa mama sutse aha ndagiye ndomotse yando nukuru banyuze reka umutana mukanye mugashira ku mutima wari wabipfutse nayinda yo muri bahomora kandi hajya hampande yacu hari umugabo yitwa bahomo yari hajya nyine tubana nawe waramwibagiye mbega bino bijya cyane bino nawe njibuka burya umugabo yarashengeye reka burya abantu baratikiye rero abantu benshi bagiye bambwira ngo barapfuye ngo yarapfuye benshi bahitanwa n'ubusaza niko bimetse hanyuma rero nshobora kubabwira rero tumye ndabazana ngaha
ngomba mundonderera umuntu wo kungurira irya tungo ryanje ariko kandi hariho ikivi kimwe cegere hajya ku nzira kijya giteyemo ibigori impande hariho udukawa hajya hirya kijya naco ngomba kukibaha mwebwe muze mukisangire sinzokigurisha ngomba kukibaha mu gisangire muri bana ivyo birashoboka nibyo mutama ego mundonderera uwungurira hajya handi hasigaye uzobura nukuri nuko mutama burya rero data naho yapfuye yaritora nukuri turagushimiye urakoze uragize neza turi buvuge ngo urakagira ibyo utanga n'ibyo usigarana ahubwo uragahorana umutima nk'uyu uguma wibuka abana bamutoya wawe none nk'ubu ubona tutabona wewe urabona ko twari tuguwe jewe rero nkuko nababwiye sinzogaruka imoya agahanga kanje kazoba kahari Rakora. Pisi. We pisi. Awe yoganye inkoko baganye rahejeje. Hewe. Yes awe. Hewe. Subiramwo bimwambwira ejo twumva. Subiremo. Ntiwavyumvise. Bisubiremwo. Urazi yuko je ntavyumva. Bijya mbwe je sindavyumva nukuri. Kubera ko utavyumva. Jewe ndagusavye. Umbwire y'umwana ari gusa nta bindi ndiko ndakubaza. Miriwe mpishije urya munsi. Ntiwagorobeje ku kabare. Twafunguye turi kumwe. Tuza kuryama twese turi kumwe. None ukenyerega ntuzu nte kumwikomo. Ubwo jewe nije nomenye y'umwana yagiye. Ubwo wowe ntiwazi ni twari kumwe. Vuga amajambo y'umuntu akuze. Reka kuvuga amajambo y'ubwana. Ndakubwiye umbwira ijambo rimwe mbwira y'umwana yagiye ivyo byonyene uko je ntitwiranwa n'umwana nimba ndahazi nawe urahazi kuko twari kumwe yagiye turi kumwe nimba ndahazi nawe urahazi twari kumwe ndamukubaze nawe umbaze niwe wategerezwa kundarira ukararira n'uwo mwana ndarira wewe none ntunjejwe n'uwo mwana n'umujejwe none we kuri nga we kuri nga ndi ngaha kuko uwo munsi batantwaye ngira ngo sinzi sa Muzani. Ego. Ego. Mahoro. Mahoro neza. Mahoro. Oya sha nta mahoro. Nayo nyene usanze. Emwe. None ko muri kumuvuza ugwamo. Baresa ntumuzi. Ni wenzi. No. None gushika nuno musi. Ntaraboneka. Mana y'iju. Nubu ntaraboneka. Nubu. Aha, nyina we ni waziyari. Ubwo gantuze weya ntiwoheba ngo wisone. Oya nukuri ni mutabesha nubu ntaraboneka bari. Oya. Yazimiye twese turi kumwe ntituzi uwo mwana iyari. None ubona wari karanta kumwikomo. Ikintu no bafasha. Kumuronde. Tuje ku mufumo. Ku mufumo. Ego. Hariho umupfumo. Icyashoboye arakubarira, icyadashoboye naho akaguhakanira. Kandi arabira mukiyo. Nyimba yarapfuye. Nyimba kiriho. Basha mweni murondera amahera. Rondera amahera. None rozangurube rero zimwahora wishimako. Ngito ziragiye. Ingurube n'ikindi zisurondera amahera mu nyakigo. Ndabajane. Tutogende tugera. Umwana wanje azaboneke. Ngirango urumva si jewe. Tuzoba turi kumwe. Cyane cyane umumpanurire yihanganire areke kundisha na Oya shabira babaje kuburira hejuru ntiyoreka gushavura. Baravuze ngo kuri birato bavuze kuri birato imbere yuko mu gihe kimwe muvuze hano ni bambara birato byigize kure biragora
yaga ego rero bavyeyi bituzanye ngaha tubwe n'umufasoni wanje twaravyaye umwana ndamubona umwana w'umukobwa yitwa Vanessa uwo mwana twaherutse agenda kuryama erega bukeye mu gitondo twararindiriye ko umwana avyuka turahebura abavyeyi twarahebuye hama dusanga hari impene hari kiziriko none bavyeyi twashaka muturonderere uwo mwana yo murabe mugerageze uko mwoshobora kose bakomeye amashi rero udakoma amashi gatumwe uwo mukenyezi wawe arafise amakenga ndamubona arafise amakenga yaganza sakwe nta makenga ego abatwituye nukuri ntaco barabura abavyeyi mudufashe birakomeye mwana ndamubona umwana ndamubona ariko rero baravuga bacuka amategeko ya hano banza gutanga ibihumbi 10 hama ibindi navyo muravyumva mu nyuma nimwakire bavyeyi nidukora amahera mu ntoki tera gani tushira kwakira amahera imbere tera ahubwo n'ibindi tidukora ku mahera ndikuwo mukenyezi nawe urayatumbiriza ashire ndahakenewe gushira tidukora ku mahera eko hanyuma rero tumaze kugereka tukabona ibintu ingene biriko biragenda aya mafaranga ibihumbi 10 nayaho mwinjiye hano ibisigaye navyo ko mutitabira mufisa akagaye ego ntabyo bamenyereye bari kuza baritabira baba barire babegera batikosa bakasinda baraka ulo bakasite bagera batebetebeka hama uze kugumuntu umwe ubura kuturitabira hanyuma nakubwira itegeko irindi rikurikira nuko iyo tumaze kubona uwo mwana turabona yuko arabangamiwe ari bwina mu kiyaga c'amazi akikijwe n'amabuye yera turahejeje abavyeyi gutanga hanyuma ikindi cyangwa tubabwiye nuko mumaze kwitura hano tuzobakorera bazobafasha umwana mukamubona ikindi naco gikurikira nuko mushobora gutanga amafaranga ngana n'ibihumbi 300 hanyuma mukazorondera yandi mumaze kubona umwana mwihute kuko ndabona ibuye hejuru y'umwana irashobora kumukorokirako hama ubuzima bwe bukabuhagaze mwihute munyaruke amafaranga 300 niyamara kuboneka umwana mukamubona tuzaza tubabwira ni mafaranga mushobora gutanga hari rindi tegeko rivuye impande n'impande hasi no hejuru impande n'impande irabihaniza yuko mumaze kumubona
zirakikadiririzwa na cane cane abakenyezi bafise indimi zitaguma hamwe yuko kibujijwe gusubira kumubaza ikintu na kimwe ubundi bwobwo murashobora kumubura mwamubonye mu mutunguko mutamubajije ikintu na kimwe hamazoba yego Yesu rabyumvise ko harimo bwo mukunda kuza muravuga ubu mwazoje ndawufata ndawuhotore ico gituma twazananye ngo ndaga ubu nyene tugira tuyarondere kuzima batwemereye ko bamubona tugira tuyarondere ubu nyene bavyeyi ntegereje ntazoba yabonetse kandi yego tuzoza tugaruka mu minsi ibiri tarenga abahaye uburenganzira bwo kugenda kugenda amahoro murakoze mwabavyeyi murakoze kanza sa murakoze tani byo birata byandere ntumva none nkubungira iki umwana wanje Vanessa nukuri yavoma amazi agasenya none nkubuyoba yagiye hegaye wewe mara basha ngira iki bitega amahoro ya shaferi ya nibiki gashamaho uga Frederic iby'wanje we ntubizi erega ivy'iwawe ntavyo ntuzi ko nari maze igihe kirekire je ntabone kino none mu minsi warumaze uri ino nukuvuga ko utaravyumva nukuri nkegera numva ikintu na kimwe jewe Vanessa ndi wasubira kumubona urazogira utiki azoba aruza kukurya karapfuye reka asa n'uwapfuye nyene byagenze gute urabona Vanessa aho yararyamye twasanze hari impene hari kiziriko yo ikimbabaje n'amatongo ngira ninjire ngo ngurishe n'amatongo azotuma mu murongo rero ndakwereke rero fere nawe ugira icyo umfasha rero yego urabona twaragiye ku mupfumu uranyumva ndavyumva ubwo werega nta datumutwe umupfumu yambwiye ngo umwana wawe ngo ibihume byaramutwaye ngo ari mu mabenga bimutware sugo byavyaye none yarakubwiye ko azomubaronkeraho uwo mupfumu umupfumu yanciye ibihumbi amajana atatu amajana atatu none ga Frederico ntagurishije amatongo none ubona jewe no yakura he mviriza rero umwana wa mama Mahuba unyumviritse nagize itombora ko kuwahanjanya ahubwo none uwe hakujanye yitwa ngo iki hariho umugore yitwa Suzana niwe yamundangiye niwe yamukuranye niwe yamundangiye kandi ntabesha Suzana je umengo umugore ndamuzi uramuzi umugore ameze nk'uvyibushe w'imishatsi gutya yego jewe none ari namusiza akiri muto mugabo ariko naramurabuzwe muri ino mizi ari namusiza akiraga 10 hanyuma rero niwe yakubwiye yakurangiye umupfumu suko mundangira ahubwo yaranjanye yarakujanye yaranyiretse ati ngaho mwana wa mama hama ndinjira ndagenda umupfumu basha yarasorongoye mwana wa mama Mahuba ndakubwiye ivyo rero nuko mubwo biruko cyari cyo nagomba kubarira ivyo mbwira byose umbwire yuko nyamwana umundonke eka si ivyo ukanagare rero umwana wa mama Mahuba ubanze utenyenye kugurisha ntenyenye
mviriza nk'indwi zibiri jewe nagomba kugira ico nofasha muri ivyo bintu. Ntugomba kuntera amagorwa gafere. Oya nukuri mahuba. Kuko atari umwana wiwawe. Oya ndabizi ivyo none two ntitwavyaye gasha. Abana ntitubafise. Umwana yogenda gutyo ngo karika kubabara. Ndabizi urababaye nivyo. Mugabo rero ntugire uko umubara ugize. Ibyo mbwira byose mugabo Federico. Ubu ugomba kumbwira ko nyamwana uzomumfasha kumurondera. Zo gufasha kurondera. None tangurano wowe kuri kumbwira ngo amezi. Je nkubwiye gusa. Umva we no kwizera gute? Hako nizera we no kwizera uwo mupfumu. Kuvuze siye sinabikwangiye. Mugabo ubanza utenyenye. Umugore yaje gukurikira iyo nkuru rero akakujana ku mupfumu uzo witwa Suzana. Ego Suzana. Suzana. Wavuze ko umuzi. Ndamuzi ni mwene gasurira. Nuyo. Umwuzukuru abajya umuhera. Nuyo. Yego turabonanye numugabo no gucuguma ngaho havutahasha. Naye nje kugira gute? None woguma ngaho hoho vyogenda gute? Yego turabonanye. Igire. Ibyo numvise ndumvise. Igire sha. Uyu munsi ndarana ndagira uburyo bwose bushoboka kugira ndamuha umuti mwampaye. Ngenda utekere neza ntabwo sanzara. Naho bigenda gute? Weri dindira akagati umfumu yampaye. Ndagatekere neza ntigasanzara. Gosh. Ndakwenda garutse. Mutima urambura niki? Niki mwene wacu? Tuvukana. Ndamuhora itongo twagabiwe. Umuntu datadusigaranye inka. Ubusho bw'inkoko. Ndamuzize kajya gatongo gusa. Oya ndabihebye. Umuti mbere umupfumu yampaye. Ngomba nje kuwutuma umusarani. Nta kuntu no kwica mwene wacu ndamuziza. Ako kavi kubwati kandi dusangiye byinshi kandi twahurira kuri byinshi. Nanyi. Oya humu. Mahoro mwana wa mama. Mahoro. Nari twikore mu nda. Fata ku mutima. Nari bwikore mu nda. Fata ku mutima ahubwo. Umutima ugira umve. Mva kwa kumagira ngo ugiye. Nibiki nawe? Rero mwana wa mama ndakubwira. Urabona ubu buhiri? Ubu. Bwari buje ari sindamusiga mu gahangi wawe. Uje kunyica? Basha aha nta kindi cyari kinze nabwo ubona none. Ubwabone ngendane ikintu nk'iki. Aha narinje ndi bukubwagaze ndakuziza ari gatongo. None mwana wa mama. Base tugwane mu. Uyabanze reke nkubwire. Oya. Reka nkubwire. Na jewe burya nari nasinye. Yuko umuti ndinda kuguha. None kumbe na wewe niko vyari biri. Mwana wa mama ndagusabye kigongwe. Naje umbabarire. Babarire gose tupfubusa. Kwisi natwe twopfa tukayisigaho ngo twicane. Tito kwigeze twinayijana ntuze. Pesi. We Pesi. Sawa. Uri gukora ibiki mu nzu? Mu nzu harabura ibyo umuntu akora. Ibikorwa byo mbona bitabuze. Urabona jewe. Navyiyumviriye mbona bijya bintu umufumu yavuze je mbona yuko umenga umuntu yobihebe. Ngwiki.
mukama w'igigongwe oya nijya mbazana ego nukuri ubihe ego ubihe wa mwana wanje Vanessa wavuga ngo uramukunda nawe utamukunda oya basi twumvikane ubihebe ego nukuri nanje sindavyemera kubiheba ntusobe kumvugira kubihe si uri umuvyeyi wa Vanessa wenyene nacende umuvyeyi wiwe nacende nacende go nguramukunda none umugabo uzovyara n'ubundi jewe oya nukuri jewe inga ndakwereka ivyo niyumvira oya kwisi no mureka tubihebe kandi nivyo jewe ndakwereka jewe sinemewe umwana wanje Vanessa uvuga ngo uramukunda no ukamugira wiyahureka yebwe we mugabo w'ikigongo oya kwisi kumuhevye nanje oya bisi oya ndabihevye basi tuzogera kuri uwo mupfumu bisi kanawe oya nukuri nakwebera ko tuzogera kuri uwo mupfumu w'umuco oya tuzogera kuri uwo mupfumu yabwe mukama ebe nibi turikoye jamwe ndagitera hariya hejuru nikizosubira kugaruka mu rugo hewe oya humura pumuja mu nzu ntuzuze kuryama urumva rero Sultani ukanywe no musi wayo wa gatatu urumva rero bende nejezoguha zoronka amahera ngo usororere ryari jewe ico nokubwira hariho igikorwa ngomba yukumfasha ari sindakikubari kandi n'uyu musi naco ndakubwira nyukuri jewe nkeneye yuko umfasha ico gikorwa nzogufasha jewe mba atari mukobwa wa gasuri mwuzukuru wabarya umuhero ibaza ko nabazi none wari ubazi nari ndabazi sogokuru nari ndamuzi barya umuhero papa gasurira so wane erega yahoze ari n'umutware yari umutware nije nawe sivyo bakubwira urabizi rero shanda kubwira ego urabona ibintu ngene birika biragenda muri no misi urabona ukongereza ingufu urabona ko akazi ari kenye kandi urazi ko akazi tugashoboye mbega ndakwereke icyo nagomba ndakubwira gikuru wa muhungu ihata ntavyo gutebya urabona yari kwisanga yani make Jesse yifuza ko tugaburaya ayo namaze kubona sinifuza ko tugabura wewe gira ingufu gusa basi iri nguvu nitra izimbira 3 40 50 56 sawa aha rero mugabo aha wumva hambere igiharuro kimeze neza cyane ucawumva ingene icoco giharuwo ituri batatu ego wewe rero kabura turabe wewe nkubu cutwara aya 20 aya ni kwanje ndavyumva je ntwari za bitanu ko je ndanize zoroshe kuryamuho wewe kwa 20 ego nanje gutya 20 nyene bo aya nayo aya no shatu yari kicu urumva turi batatu urumbo aya rero ubwo mvuga ko ari Suzana yego kweri ni tumuhayo nyene none we nzi ko Suzana adakora nka twebwe abantu ureka umviriza nkubwire bego uyu munsi hobona yaje muri bimwe twa nagira twogabura tukaza hasi umviriza ari mu yandi madiri yari honyene je ndahazi ntidushobora kungana none byo kurubona yakuyeko uruca umuhaye make mukurero ko bitanu ujyana kumuha 15 kubera ntakora nka twebwe urabasha muyaga ntavudu none ubundi hoho ivyo bitanu ubona ko bica bitugora kugabura aya tuyagura inzoga izindi inzoga tugenda kandi ataje umurenganije ntituzo urumva yaje twabonye yakoze nkuko twakoze ntituzomugabanya Poro sa ariko kolege nshaka kunda meza kabisa abana none bafunguye nashaka bafunguriye kabisa no kubota nabogeje ko urabona ibintu by'isuku ntubikora nkuko twabisezeranye asha byangoye no musi narose akazi keshi nakoze akazi kebisa keshi niyo mpamvu hamwe bikugore imeza igasigara isuku nta gitambara nta shugwe nkububaza abashitsi two bigenza gute bavuga ko atabintu dufise mugaba ibyo nakoze ibintu byangoye ibi bintu nibize bisubira kuko urabona nakamara amazi nasi nabizosubira kabisa umvise uko abashitsi bahaye badodo karibu genda uratunganya bya bindi mu gikoni nimushike karibu yego mahoro mahoro
ngaka gatera mahoro Ivyo? Yo. Sawa. Ego ni sawa. Ndabona muratuzaniye n'abandi bashitsi. Urabona ko tugata isango. Muti isango. Oya no kuri mwagize neza. Yego. Namahoro. Kebuke turashima. Uyu nawe niwo twazananye. Ni wamfasha gukora. Yitwa Suzana. Anje nitwa Munezero Musasangona. Munezero Musasangona. Niko ni. Watugarabaho. Aha. Arabaho. Kuno kuri. Nivyo. Iyo rero barakubwiye yuko tugomba gutembere. Nyuma kandi ntiduteba kuko turihuta. Murihuta. Turihuta ahandi hantu tugomba kuja. Yego. Nagomba rero nkuko twabisezeranye. Ego. Dukeneye yuko uzobaho neza. Ukagura impangu, ukagura n'imiduga. Nibazomenye ngene vyaje. Reka yemwe no bashimira. Mavuga ko rero nakubwiye. Ndemwereka. Ndabona. Karabe. Neza. Akanone nakake. Nuko nyene ukabona mukamo. Aka rero karavamwo ibintu. Nge turabe. Tumi. Kabo? Nakabonye. Kabo. Kandi nakumenga birasa. Ni kakandi nyene. Kakandi nyene. Umva. Kajya nyene. Cyahindutse. Kajya nyene. Niko. Ko nyene tugira tushike kwijambo rero. Yego. Tugira twinjire kwijambo nyamukuru. Urabona urupapuro kingona kiriko. Ndabona ko gwera tere. Ndera terere. Kana kimwe kiriko. Hanyuma rero turagiye. Nemi ndabibona. Turagiye. Turagiye. Reka rero. Maji doro. Tunakuomba watu wote ambao ni maskini wawe matajiri. Tunakuomba noti ya 10,000. Yo, mukama wanje. Ngomba nze naba Musasango herero. Ko? Da, nkoreko. Urakucuye ahubwo yakiriyo ni gwa. Gukora ko gusiyo ni gwa. Iyi ni gwanje. Yo none nyiza neza nziwe nanze ndabikira amahera. None bijya nakuma nyene. Karavye nakakuhaye. Turakashingura geze gushingura. Hanyuma rero ni waba uvyifuza girabe neza. Yo. Eme na wa mugabo ndamubona ariyo. Byose biriko. Nega ntuze zoshoboka nanje nkazora ndabikora ivyo bintu. Uzobikora mugana kubanza kubaza yuko kuri ubu kwemera ko bikora ko si twebwe tubigaba. Yo. Two kubariza ko bishoboka hanyuma nawe ukazobikora. Murazogira ingufu yemwe mu mbarizi. Jo ivyo musaba byose je no biba. Tukubariza ubunyene. Ubunyene. Yo. Sana kara kandi nakuha. Tumubarize ko bikunda. Hanyuma uzoca ubikora uzoronka byinshi cyane. Zingurura kano gati kari ngaha. Hanyuma ugasesa ngaha ku rupapuro. Urabona urupapuro rurera nta na kimwe kiriko. Suka ku muti. Ni umuti dawukozeko. Nta ngorane. Maji doro. Turagomba kukubaza ko uyu muntu yemerewe
kuzokora iki gikorwa hanyuma umubwire n'icyo azotanga shira ku muti siga kwiza hose hose kwiza hose shira kutundi wabonye riho aya niyo nzotanga niyo nzotanga aho rero uremerewe none bisaba ko ndatanga ubunyene aho uzoyaronkera hose arejo hirya yejo no mu ndwi za gutyo yo mu kwezi nzoyaronderemo ivyo ni kwawe genda ubiki hanyuma nako gati nyene urashobora kukabira iyo noti kugira ngo ubitahure genda uzane intuze twinywere Nacegeza ndiruka ugenda ugure wewe mwiki ntuzi ko mfata akayeri gashushe yeri gashushe jewe uza kunzanira ifanta agafana kasi yubona yose yego ibisigaye navyo nivyi wawe emenanje canizana ifanta nk'iyiwanyu egezwa gufata nk'ico mufasha uba vyiza asha nagiye kokoro aha rero urabona ico nico nari nakuzaniye yego ko je nakuravye kera ko ndakuzi kera nk'ibintu kiraga kumi ngene wari ukerebutse ndabona ndiyo ndamuciye ko ubu twokorana ibintu bitari bike urabona dukoranye tuzoronka amahera menshi cyane abantu niho bogorora ukayobegwa iyo byaje bivuga urabona namuhenze amahera jewe nkora naka kantu bura twakoze gutya aha ni ikintu twandikishije buji tugakuga mu bitabo mugaha wazoyatanga yazoyatanga nyine imbaki miliyoni zingahe zitanu tuzishinge kwa menyo tuzihekenye ndakwereke nakajya karura muhendeshejesha ubibone ndabona hana bandi kumwezi kacu kigitse aho urakibona nabibonye akukureba ukagenda muhendesheje hera urabona karimo imiryango ibiri ushira ngaho bavyongana gukarabi urabona ningene nagize aca nzingurura ino rero ahari noti urabona tuzorya menshi gose turuhe imodoka vuba imodoka gusa anje ngoma ndakubwire ibanga ry'iwanje ukuntu je mbayeho urumva twebwe natwe akazi dukora tugeze ku rwego rwo kunyuruza abana tukabanyuruza nyenewe mu kugira uwo mwana muronke akaduha ibifaranga uti gute hariho umugabo dukorana acaba umupfumu nkora bashewe babandi umwe twatwara umwana ngenda kwa wa mupfumu nawe wamubeshye de akamubesha tumwana turaza hari marari mu mariba marari hewe wa mwana tukazomumushyira akomeye ibifaranga tukakira tukakubita tukafasi none muri no misi nabo mufise ko urabona hamwe duce turyashusha ko haba atuzorya namba tawo mugira mubwire tuce twaronde hahandi uyu yoba aragotwa ukaba turajya iwacu haraho mwotsiga n'ubundi ndafise akana kamwe k'agakobwa wawe se wiwe twaramwatsi n'undi tugomba kubanza kurya amajana 3 kandi nawe nzoguha koko wamaze kunyerekera ibanga erega nambara 3 zizuca zibi miliyoni 5 ibihumbi 300 ahubwo mwakamaki mwakamenshi kuko ubanza kuraba umuntu uko ameze nibyo ngurira ko none wamutwaye umukene watwaye umwana w'umukene woca umwaka menshi woburiramo tuzokora ari nk'umwana w'uyu wibaza no mwaka amahera ngana irega nibora iwacu no kuri n'amahoro kabisa natevye
Akayabago. Akayabago. Turi mu bintu mwe. Ibi bintu rero bura ariko nakubwira twe tubigaba ntushobora gukora ibyo nkuko wishakiye n'amahera ntupfa kuyarya ntupfa icyo yakoresheje oya babanza kuguha uruhusha Nera ngo ayo bangaruye kuri yayandi sinze yakora ivyo no bashaka turaza kubaza naho uza gusanga atangorane iyi si imwe iyi si zibiri zitatu zine tanu nje mu mandaba kurenganye 8 9 10 11 aha wabonye n'akarimbi muze mwigere murenga akarimbi karenga akarimbi birabasha kubera dawe murabizi ko ari dawe yari kwiyizi yego dawe ntiyaje kubera yafatiriwe yarungitse jewe aha rero umwe azotwazira 12 za hariya hamundi nawe aca twadize 12 ndetse guhamashi bashi ntagira uzorenga akarimbi nakanyene oya nukuri urazi rero kubera ico gikorwa ciza sewe yamutumye ugetuze kumuha gacupa None kabaga. Uyu munsi tugide ni. Beka nyene ivyo uyu munsi. Oya nawe ntabwo uca mwihebura ku munsi umwe. Basi. Nibanze ingumye namwe. Kurabona ko ajya amahera yatevye. Aho kurya mugaba ikintu twomukorera. Ikintu je mena twomukorera. Ni kumutorera uwundi mutwe. Urabona ko yatebanya amahera? Harya mbe ntaba munze y'amabati. Harya wofata nk'amabuye mwijoro. Akagenda gakubita ku mabati. We nawe woca ugenda abikuvuga cyubwa ati harya ntibafyinatishwa uti ni bamwe ni yampera mutaratwara akagira iminsi ibiri yohera tamahera atayazanye basha yoca yazana kwiye kandi kirumvikana erega ngiye yoca mbarira ngo bya bindi nubu byasubiriye ntibijye ubu naho bigomba gutwara wewe kubera watebeje ajya amafaranga nta minsi ibiri yo yamarana yoca yazana byo kurya amadeni mu nkana uwo mutwe niwe Reka nukubanza kubaza wari reka sukusta ikigo umuntu acashika yinjira nukugara kwama wuguruye ngaha bravo wari ndije yewe no canandika ko hajyanye mwebukira hewe urabanza baza kwa Frederico no canandika ko hano hari nk'imbwe kara abo baca bahatinya yego Frederico wenyene Yabugabo natamasezerano kwe nawe turi kumwe n'umuhinga n'umugenzi wanje karibu Ferede Frederico amahoro sizana amahoro muragu karibu kwe reka turandira gace uyu nawe rero n'ubundi muntu dukorana uyu niwe yanyigije bwa buhinga nakubwiye byose niwe yabinyigishije araboneka ko yego kari mu bagenzi musanze urabona rero dukoranye ko tuzokora ikintu kidasanzwe zana ko kandi gatebe nati karibu wamaze kumwibagiriza namwaya inguramutsa abantu kandi imvura irabahakije basha kubanyagira aramusaba akabigana babwira none cyane basha imvura irabahakije pe yumvira ikiragira hinda gose nibiki hanyuma rero uyu yanyigishije bijya byose nabwiye Susana nawe narumvise umuhinga nagize umuhinga kandi nzi byinshi byo twakorana hari n'ibindi tuzondanye gurura mu mutari munsi
ego akwisanzwe na twebwe kwisanga akazi turagakora nyene kahise sinabi gose nabi nuko ahubwo rero tugiye kuzogwiza umwimbu gose ahubwo hakwiye kuboneka n'abantu kawumugwi nyene ukwiye mbega none akana mufise nako konyene cyane arimo oya abandi twarabarungitse gusa mugo uhari ubu n'ubu niwe dufise reka mubwire uwo mwana baraja mu nzu vane buragenda mu nzu hewe ucuraba ahantu hari umukate ucuburarya yego none kakazonyemerera none ngo nzokorera amahera menshi burya rero tugomba kukurungika muhira tugende tugutekereye n'amahera si vyiza amahera menshi genda yega jeshe akadukorane neza tuzinanye natahukiye kugira nanze nze ndabivuga ubuhinga bw'iwanje ariko namwe numvise ubw'iwanyu ko bumeze ndamuvise ko umwana avuze ko mwamwemereye akazi mugiki intangaje nuko mbona kingana gutyo none nk'ubu kugira mumuzane byagenze gute bigenda gute kugira muronka abana nk'abo urabona twebwe turapanga akazi tukagabura akazi urabona uyu n'umuhinga aragenda agahenda henda umwana amuha imikate akamwemerera utuntu twisha akamuryosha ryosha amaze kumuzana aca asubirayo kwa se na ba nyina akababwira ko iyo barangira ahantu boja ari nko ku mupfumu kugira ngo nyene barondere ko bomenye uyu mwana ari uwo mupfumu mugaca muzana muri twebwe nyene tuba twagenye umwe muri twebwe abo mupfumu agaca muragurira akamubwira ko umwana ari nk'uwo twavuze ko ari mu ruzi ari mwibenga mu mariba none nk'ubu abavyeyi biwe baje nk'ubu boca babahangara boduha cyangwa uti bazobahangara reka twarahejeje kugakora amaganaya niyo bazoduha ayo nayo ubwa mbere tumaze kumudara zotwongera yandi amajana kandi numvise ko ari abanyene mwari mwararungitse aha rero bayaza bashika nk'abanga hari abandi bari mu mazi mbega wowe twobiwe reka niko kazi kadutunze mwaratunze none wibaza barya abantu bigira ngo barize baturushiki none yamugene bwiza ati rero mwavuze ko mwavuze ko mutarimo oya kabisa rya mbere tukubonye wongera ntavyo harukora mbere urazi je nanje rero ndakwiye kuko kugira mu menye nari reka ndafisa bamfasha kugira muce mu menye yego je mu bimenya kuko baje go telefone hamagara wa mwana ari hano no muce mumenya ico wonde hamagara wa mwana namwe murafisa andi madirire ya werindira ndakwereka kuko nanje kandi nanje ndimo kugura telefone ahubwo ntihitire iryo cyari kunda nyagukuru mwana tuzozigurira rimwe mwana aro izina ni wenyene Vanessa wewe Vane Vane uramajahe ingo nyaruka ngaha ningoga ikintu ufasha ukoresha bw'abangutsi twiga ningaha mu rupangu kwa muduri kwa muduri koresha bw'abangutsi twiga nyaruka twese tugira tugakoresha telefone injira yaruka ube icara nibiki oya akagira gakoreke icara go nese yewe daye nibiki Vanessa kuzana ubuhimbiri nk'ubwo mwabagesera ahubwo shefu ahubwo ni mubabohe abo bagesera aba baratunanira nawe wa mugore we uragira ibintu jena ngomba pisi wa mugore umwana wabo tureke amafaranga wamujawe leta je mpemba ntankwiye uri kwazana ariko agira iki ngo bituri ahubwo nta mutima afise ngwego ngwiki babehanga amafaranga ngo hama ngo twara umwana amaki mwebwe ubiriza umwana bamutwara tetwa ngo ntimunzi ubu rero nuko bajana tubashikiriza ubutungane bubahane kuko ibintu mugira se murashobora konona abana mukabatesha amashure bakabura akazoza kabo keza kubera mwebwe
ari bazi tuki ni imimbi oke ya bani bo Basi. ni bamwe twahora turondera tukabura n'uyu usuzana agahera bamwe biba bana Basi. Bose umugore ni kikorekore igipfamutima cy'umugore atazi igise cy'umwana ingene kimeze mukama wawe tukarira yonze ruti winyazwe mwana ikimuga gisumba imva nyakugira imana kazi mu muntu asubiye kumubona Fane ni wewe ga mwana niwe yo ewe Frederico warakoze nukuri bahora bavuga ngo imana n'abantu ha ubaye imana ya kabiri kuri jewe hanyuma rero maho bico no kubwiye yego n'umukenyezi wawe PC yego ibintu kugira ngo tubishikeko byatwaye umwanya nemeye kuba ingozi y'ikibi nkabo nigira nkabo gushika rero aho tumenyana turinjira turashikana ko turanwana yego niho dushitse kuri kino gikorwa hanyuma rero burya mabi yose hamwe twoja hamwe turashoboye kuyagwanya tugiye hamwe kuko burya imiti ikoranye